nkenguzamateka izokwemeza integuro z'amabwirizwa 12 harimo integuro y'ibwirizwa ryerekeye amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2023 ushira 2024. Iruhande y'ivyo umukuru w'inama nkenguzamateka yaribukije ko bari bihaye ihangiro ryo kugendera intara zose kugira basangira ikiyago n'abajenama b'amakomine kugira bahanahana ivyiyumviro vyofasha mu gutunganya neza ubuzima bw'amakomine. Ntibagiye no kwibutsa ko abatowe bafise uruhara rudasanzwe mu gutsimbataza imico y'ikirundi na karengo ubufise se ntayobega umugani wa sekuru. Turavuye mu karuhuko turagarutse muri risasa ryandamukiza. Imbere yacu hari ibikorwa bitandukanye tubwirizwa kurangura nk'abatowe n'abene gihugu. Ari naco gituma tubahamagariye mwese kuzanana ingufu nshasha zo gukora kugira ngo dukutse ikivi twahawe n'abene gihugu. Mudukundire tubamenyeshe ko muri risasa ryandamukiza inama nkenguzamateka izokwihweza integuro z'amabwirizwa 12 yarungikiwe na leta ya Republika y'u Burundi hamwe n'izindi zari zihasanzwe. Nk'uko ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi ribivuga, muri risasa ryandamukiza inama nkenguzamateka izokwemeza integuro y'ibwirizwa ryerekeye amafaranga leta izokwinjiza nayo izokoresha mu mwaka wa 2023 ushira 2024. Imbere yo gutangura kano karuhuko, abagize ibiro by'inama nkenguzamateka twarihaye ihangiro ryo kugendera intara zose zigize igihugu cyacu cy'u Burundi mu ntumbero yo kuyaga n'abagize inama z'amakomine ku bibazo bibahanze mu gikorwa cyabo cyo guserukira abene gihugu hamwe no kubahimiriza gusoma no gukurikiza amategeko agenga amakomine. Mudukundire kandi tubibutse ko abatowe dufise uruhara rudasanzwe mu gutsimbataza imico y'ikirundi na kare ufise se ntayobegwa umugani wa sekuru. Twame tuzirikana ko igihugu kirangwa n'imico n'imigenzo myiza, kandi iyo imico itakaye n'igihugu kiba kiriko kirayongobera. Tube urumuri mu gutsimbataza imico myiza yamye iranga Burundi, nayo ahandi hoho tumenye ko abana bacu bazotubaza ico twabamariye. Nyeniteka Sinzohagera yamenyesheje kandi ko integuro z'amabwirizwa 12 ari zinama nkenguzamateka itegekanya kwiga no kwemeza mu kiringo cy'isasa risanzwe ryandamukiza mu mwaka wa 2023. Izo nteguro z'amabwirizwa zarungitswe na leta zikaba ari izi zikurikira. Iya mbere, integuro y'ibwirizwa ryerekeye iyemezwa na leta y'u Burundi ry'iduzwa ry'imitahe y'Ibanki Mpuzamakungu mu ntumbero yo gusanura ibyasambuze n'iterambere hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amafaranga. Kabiri, integuro y'ibwirizwa ryerekeye iyemezwa na leta y'u Burundi y'amasezerano yo gufashanya hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Israel. Gatatu, integuro y'ibwirizwa ryerekeye ingene hashingwa n'ingene harugwa amafaranga yinjiye n'akoreshejwe mu mwaka wa 2021 ushira 2022. Gatatu, integuro y'ibwirizwa ryerekeye ugukurwa ko amaviza ku bafise ibitabo by'inzira by'icubahiro n'ivy'akazi n'ibidasanzwe hagati ya leta y'u Burundi n'ingoma ya Maroc yashizweho umukono iraba kwa 19 gitugutu 2022. Gatanu, integuro y'ibwirizwa ryerekeye iyemezwa na leta y'u Burundi y'amasezerano yo gufashanya ashinga umugwi uhurikiyemwo impande zombi hagati ya leta y'u Burundi n'ingoma ya Maroc yashizweho umukono kwa 19 gitugutu 2022. Gatandatu, integuro y'ibwirizwa ryerekeye iyemezwa na leta y'u Burundi y'ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano y'ubumwe bwa Afrika yerekeye ugutumatumanako yashizwe ko umukono kuwa ndwi Kigarama mwaka 1999 ikapu mu gihugu ca Afrika y'Epfo nk'uko yasubiwemwo kuwa 10 Mukaka 2014 iharare. Indwi, integuro y'amasezerano yo gufashanya hagati ya leta ya Tunisia na leta y'u Burundi mu gisata c'iterambere ry'ubuhinga
n'icamahinguriro yashizwe ko umukono ijerba muri Munyonyo 2022. 8 integuro y'ibwirizwa risubiramwo igitabo c'amategeko agenga ubutare mu Burundi. 9 integuro y'ibwirizwa ryerekeye igitabo c'amategeko agenga guhanahana amakuru mu buhinga ngurukana bumenyi n'amaposita. 10 integuro y'ibwirizwa risubiramwo amategeko agenga umwuga w'abashikirizamanza. 11 integuro y'ibwirizwa rihindura ibwirizwa nimero 1/8 yo kwa 20 Rusama 2021 ryahindura ibwirizwa nimero 1/17 yo kwa 2025 Nyakanga 2007 riringaniza uburyo bwo gutororokanya ibiharuro bifatirwa ko mu gihugu. 12 integuro y'ibwirizwa ryerekeye iyemezwa na leta y'u Burundi ry'amasezerano hagati ya leta iharanira demokrasi y'abenegihugu baraho na leta y'u Burundi kubijanye no kudasaba amabiza ku bafise ibitabo by'inzira by'icubahiro n'ivy'akazi. Twagira rero duhamagarire abarongozi b'imigwi y'amaho ngo baje ku kivi mu kwiga neza aya mabwirizwa no gutanga raporo ku gihe kugira ngo abenegihugu tubatorere amategeko twize neza kandi abateza imbere. Umukuru w'inama nkenguzamateka yarongeye arashikiriza ivyaranguwe n'abakenguzamateka mu kiringo c'akaruhuko bahoramwo. Muri ivyo hakaba harimwo ukugendera abenegihugu mu ntara zitandukanye z'igihugu bakurikirana ko amategeko bemeje ariko arakurikizwa. Ibindi baranguye ni nk'ibijanye no kumviriza imyitwarariko y'abenegihugu, kwifatikanya nabo mu bikorwa by'iterambere rusangi, kubahimiriza ngo bakomeze amahoro n'umutekano, kubahamagarira kwitabira ibikorwa byo kwiteza imbere no kurondoka ku rugero. Muri kano karuhuko abagize ibiro by'inama nkenguzamateka n'abakenguzamateka twaragendeye abenegihugu badutoye bo mu ntara zitandukanye z'igihugu. Mu ntara twatowemwo twarakurikiranye kugene amategeko twemeje ariko arakurikizwa, twongera turumviriza imyitwarariko y'abenegihugu, tutibagiye no gutorera umuti hamwe ingorane ziba hanze mu buzima bwabo bwa misi yose. Kabaye kandi n'akaryo ko guhimiriza abadutoye ngo bakomeze amahoro n'umutekano, twongera tuhamagarira kwitabira ibikorwa byo kwiteza imbere, tutibagiye kubahimiriza kurondoka ku rugero. Imbere yo gutangura kano karuhuko, abagize ibiro by'inama nkenguzamateka twarihaye ihangiro ryo kugendera intara zose zigize igihugu cyacu cy'u Burundi mu ntumbero yo kuyaga n'abagize inama z'amakomine ku bibazo biba hanze mu gikorwa cyabo cyo guserukira abenegihugu, hamwe no kubahimiriza gusoma no gukurikiza amategeko agenga amakomine. Icibonekeje nuko abajenama b'amakomine yose bafise ibibazo bitandukanye, ariko hari ibibazo bimwe bimwe bagiye barahurirako, aho twovuga ibijanye n'amafaranga makeye yo kwiyunguruza ahabwa abajenama iyo bagiye mu isaza ry'inama ya komine, ukumenya itegeko rigenga amakomine, hamwe n'ibijyanye n'integuro nshasha yo gutegura imigambi hisunzwe uburyo buhari, ico twise budget programme. Tumaze kubona ko ivyo bibazo bihanze cyane abajenama b'amakomine, twaciye twihutira kubimenyesha umushikiranganje w'intwaro hagati, umutekano n'iterambere rusangi, mbere akaba yaratwijeje ko agiye kubitorera umuti mu gutegura inyigisho kuri iyo ndinganizo nshasha yo gutegura imigambi hisunzwe uburyo buhari budget programme, hamwe no kuraba ingene agashirukabute k'abajenama ko kongerezwa hisunzwe uburyo amakomine afise. Twamusabye kandi yuko abahanuzi babura amatari bajejwe amategeko botunganya inyigisho ku bajenama amakomine zijanye n'itegeko rigenga amakomine. Si ibyo gusa,
muri izo ntara twarifatikanije n'abenegihugu mu bikorwa by'iterambere rusangi, ndetse rimwe na rimwe twaba twitwaje n'ibikoresho byo kubasahiriza mu migambi baba bariko bararangura. Ico gihe twarongeye turatekerera impanuro abenegihugu b'izo ntara mu bijanye no kubungabunga amahoro n'umutekano, kwitaho indero y'ugwaruka, gukorana umwete n'ubwira ngo bagwanye ubukene, kuvyara ku rugero, kugarukira imico yamye iranga abasokuru, kudasesagura umwimbu, gukingira ibidukikije, gukorera amashirahamwe, gusaba ingurane mu banki y'abakenyezi hamwe n'iy'ugwaruka kugira ngo barangure imigambi n'ibindi byotuma babaho neza. Yamenyesheje kandi ko muri ako karuhuko nyene abakenguza amateka bitavye ibirori bitandukanye by'abahuza n'izindi nzego z'igihugu n'abenegihugu mu bijanye n'imigenderanire n'izindi nama nkenguza amateka na shinga amateka. Nyene iteka Emmanuel Sinzohagera yashikirije ko abagize ibiro by'inama nkenguza amateka hamwe na bamwe mu bakenguza amateka bagendeye ibihugu bitandukanye. Mu byo baranguye hakaba harimwo kwitaba ibikorwa by'inama zitandukanye. Mudukundire kandi tubamenyeshe ko mu karuko twahoramwo abakenguza amateka bitavye ibiro bitandukanye byabahuza n'izindi nzego z'igihugu n'abenegihugu. Kwigenekezo rya mbere ntwarante z'uyu mwaka baritavye igisabisho rusangi cyateguwe n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka. Ico gisabisho kikaba cari citabwe n'indongozi zitandukanye, cyongera giterwa iteka na nyiri cyubahiro umukuru cyacu Burundi. Kwigenekerezo rya munani ntwarante naho inama nkenguza amateka yaritavye ibirori by'umunsi mukuru wahariwe abakenyezi ku isi wabereye ku mugwa mukuru wa komine Buganda mu ntara Cibitoke. Muri uko kwezi nyene kwahariwe abakenyezi, abakenguza amateka b'abakenyezi baratanze imfashanyo ku bafungwa b'abakenyezi bo mu ibohero rikuru rya Mpimba mu ntumbero yo kubaremesha. Kwigenekezo rya 28 ntwarante 2023 inama nkenguza amateka iserukiwe na nyakubahwa icegera ca mbere cy'umukuru w'inama nkenguza amateka hamwe n'abakuru b'imigwi y'amaho baritavye ibirori by'ugurugwa icese gisasa y'inama nshinga amateka y'akarere ka Afrika y'ubuseruko EALA byabereye mu gisagara ca Bujumbura. Abakurambere bacu barayamaze bati agafuni kabagara ubumwe na karenge. Mu bijanye n'imigenderanire n'izindi nama nkenguza amateka na nshinga amateka, umukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi yaragendeye igihugu ca Misiri aho yagiraniye ibiganiro n'indongozi ico gihugu na cane cane umukuru w'inama nkenguza amateka hamwe n'abashikiranganje babiri ubujejwe ubudandaji n'amahinguriro hamwe n'uburimyi. Ubwo rugendo rwabaye ingirakamaro kuko twarashitse gutera igikumu ku masezerano yo gufashanya hagati y'inama nkenguza amateka y'u Burundi n'ico gihugu. Mbere tukaba twavuyeyo tugabanye imashini nyabwonko 30 mu ntumbero yo gutsimbataza ayo masezerano. Icegera ca mbere cyo mukuru w'inama nkenguza amateka nawe yaritavye ibikorwa by'inama igira 62 by'ishirahamwe ry'inama nshinga amateka na nkenguza amateka z'ibihugu vya Afrika, Caraïbe na Pacifique. Ibikorwa by'iyo nama bikaba vyabereye i Buruseli mu gihugu c'Ububirigi. Icegera ca kabiri cy'umukuru w'inama nkenguza amateka nawe nyene yaraserukiye inama nkenguza amateka mu nama mpuzamakungu yabereye i Libreville mu gihugu ca Gabon aho yitavye ibikorwa by'inama igira gatatu y'abashinga amateka n'abakenguza amateka ku bijanye no gukingira ibinyabuzima byo mu bibira vya Afrika yo hagati no kurwanya inzara. Abakenguza amateka ku ruhande rwabo baritavye ibikorwa by'inama mpuzamakungu aho twovuga umugwi w'abakenguza amateka bitavye ibikorwa by'inama yabereye Midland mu gihugu ca Afrika y'Epfo ku bijanye n'inama z'imigwi y'amaho y'inama nshinga amateka y'ibihugu vya Afrika. Uwundi mugwi waritavye ibikorwa by'inama igira 13 y'inama nshinga amateka na nkenguza amateka z'ibihugu bihurikiye
mwishirahamwe mpuzamakungu ry'ibiyaga binini vyabereye ijuba mu gihugu ca Sudani y'Epfo mu ntumbero yo gukaririza ubwenge abakozi bo mu nama nkenguzamateka. Ubwo rwego rufashijwe n'ikigo ENA rwaratunganije inyigisho z'imisi 5 zabaye kuva ku igenekerezo ya 13 gushika ya 17 ntwarante i Bujumbura muri ico kigo nyene kubijanye n'intwaro, guteza imbere igihugu, gutunganya politiki y'abene gihugu n'uburusho hamwe n'ubudahangarwa ku bakenguzamateka. Tukaba twizeye ko izo nyigisho zigiye guhindura ibitari bike mu bijyanye n'imikorere y'abakozi bo mu nama nkenguzamateka. Mu ntumbero kandi yo gukaririza ubwenge abakozi n'abari mu migwi yamaho ijejwe ubutunzi mu nama nshingamateka na nkenguzamateka, inama nkenguzamateka ishigikiwe n'ishirahamwe mpuzamakungu UNICEF yaratunganije inyigisho ku bijyanye no gutegura imigambi hisunzwe uburyo buhari budget programme no kuraba ko iyo migambi iriko iratorera umuti ibibazo vy'ugwaruka. Izo nyigisho zikaba zabereye mu ntara ya Ngozi kuva ku igenekerezo rya 28 gushika 31 ntwarante uyu mwaka. Mu kurangiza ijambo ryiwe Nyeniteka arongoye urwego rw'inama nkenguzamateka yamenyesheje ko muri iri sasa risanzwe ryandamukiza haruhande y'ukwemeza integuro z'amabwirizwa abagize urwo rwego bazorangura imirimo itandukanye nko kugendera bene gihugu, kumviriza imyitwarariko yabo, kubahimiriza kubandanya babumbatira amahoro n'umutekano, gukora ibikorwa vyo kwiteza imbere n'ibindi.